Umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira watunganije inama ku bakozi bo mu nzego zitandukanye mu kubamenyesha igikorwa cimirije gukorwa co kurondera ibinogo vyahambwemwo abantu mu 1972 hano mu gisagara ca Bujumbura. Hari kuri uwa kane igenekerezo rya 22 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2021. Urongoye umugwi severe Pierre Claver Ndayicariye yerekanye igikorwa kimaze gukorwa aho yerekanye mu ntara zitandukanye abamaze gutorwa. Tumukurikirane. Mu gutangura rino jambo twagomba tubanze kandi dushime ikaze mwatwakiranye muri ino ngoro y'amanama kugira ngo tuganire ibikorwa n'ubutumwa umugwi severe washinzwe n'inzego z'igihugu. Nk'uko mubizi umugwi severe umaze igihe utohoza ingena agateka kazina muntu kahungabanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Tumaze iminsi itari mike dukorera mu ntara z'igihugu. Twahereye Ikarusi ku mutumba Bukirasazi muri komine Shombo, tuhakura ibisigarira by'abantu bishwe 7,348. Igitega muri komine Giheta ahitwa Mashitsi twahakuye 751. Ahitwa Kuruzi Nyambeho twahakuye 404. Ahitwa Nyabunyuvu twahakuye 902. Ayo n'amagufa harugwa. Aha nituvuga abatawe mu ishamba tutabonye, nituvuga abatawe mu nzuzi. Mu bumanuko bw'igihugu aho umugwi severe umaze gukorera mu Rumonge n'Inyanzarake tumaze kuhatora ibisigarira by'abishwe 1435. Twarakoreye muri komine zose za Makamba, twarakoreye Ibururi. Abishwe batowe ibisigarira birababa 3,008. Ariko nk'uko umugwi severe wamubishikiriza abarundi n'amakungu, harabishwe benshi basambukiye mu mashamba, abandi batawe mu nzuzi. Hariho n'ibinogo byinshi umugwi utaratora kuko ababizi batinya canke batifuza kubitwereka. Banyakubahwa mwese, mu minsi heze naho mwaravyumvise duheruka mu ntara ya Muyinga aho twashoboye kwegeranya ibisigarira by'abishwe 452. Mu Kirundo habonetse abarenga 157. Mu majambo make turamaze kuronka amakuru ku byabaye muri izo ntara, ahatari hake ku vyerekeye yitwa ry'abantu isinzi bahitanywe n'ugwimo rw'agahomerabunwa rwatanguye itariki 29 Ndamukiza 1972. Ngo igituma bagira abakorere mu gisagara ca Bujumbura ngo nuko ari ku ntimatima yaho ingingo zafatirwa zo gukora iryo bara. Musubire kandi mu mukurikirane. Uno munsi uri hejuru umugwi severe waramutse uganira n'inzego zirongoye igisagara ca Bujumbura kugira turabire hamwe ingene twotohoza ukuri ku mabi yahekuye imiryango mu 1972 hano mu gisagara ca Bujumbura. Bujumbura murabizi mwese cari igisagara gikuru cy'igihugu. Aha rero nta nkeka
dushikiriye ku ntimatima y'aho ingingo zafatigwa kera mu gihe c'urwimo rwahekuye Uburundi. Dushitse hano mu gisagara ca Bujumbura ahahoze ari umugwa mukuru w'igihugu nk'uko nyakubahwa arongoye igisagara yabivuze, ngo mudufashe kurondera abaduha idonido ry'inkomoko y'akabi n'akabibi kabaye ico gihe, ntavuze niyo kazananye. Yarangije amenyesha ko ico gikorwa kizotangura ku mugaragaro kwa kabiri igenekerezo rya 27 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2021.